sindoto kugira restaurant ya mbere iri VIP mu Burundi nziza ikora ibintu vyiza biryoshe iyo nayo sindashika ko mugabo kandi sikera ego uravye aho ugeze no munsi no kundoto za office ubona bizogutwara igihe kingana gute kugira ngo dream zawe uzobe wazigeze ku buryo umuntu wese nahazo bavuye mu mahanga mu myaka 2 dream yanje nzobona yigeze rero hari abandi batazi guhindukiza umurete uzobona bashira ko amasahani agaca shira kwisi Jerome Joe Chief Cook arasimbagiza like this niko duhindukiza umurete mbona babwiye ati kira muntu bivana na professionalisme yiwe kuko jewe mfise professionalisme yanje ngene nkora yanje nundi abafise professionalisme yiwe mugabo gukoresha icapati sanzwe sinibaza yuko ari professionalisme ijya ego bo par après maze ugira uko abasigaye ko nshiramo ya salade yanje mwe wategura yego imwe nategura nkaca ndayishiramwo ndayisizemwo canzinga ya crepe na ya chips mayai na ya salade maze kuzingazinga ikimera akantu kumuzingi rero mu client sindayimuserva nkuko cafata papier ico twita papier aluminium hari abacabaza ngo ni shashi oya hanuze iyo papier mbega nayo imaziki then ikoze gute imaziki iyi papier nugira umuntu ari karafungura aronka ico afatako ntacafure ku kuboko donc Rolex urayijya du début à la fin udasavye amazi yo karaba udasavye ikintu wihanaguza nico ikora kuko imeze uko umuntu mu kwimuha ushumuserva kunyene Yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Oh yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. And I've got Kandi. I'm kugira byinshi muri entertainment. I'm kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Lloyd TV. Already is a gentleman. Kora subscribe na kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Ni muri kiganiro twige guteka kugira ngo tuze turateka ibintu biri ku mwanya kandi novuga yuko bigezweho. Yes, uno musi rero muri kiganiro twige guteka byanteye kurondera umwe mu batetsi beza reka mvuge gucyo kuko ona ko namusanze mu gikoni ona ko n'umwambaro yamaze kunyambika kugira ngo dukore ibintu dufitiye ubumenyi. Hamwitwa Jerome. Take make kwanza gatoya. Bite umeze neza? Alhamdulillah meze neza. Amakuru nukuri ni meza. Aba Islamu tubabwira ati assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abakizo atubishure. Yes ashimwe ati amen. Amen. Atikiri ngaho nyene biko dutangura kwanza mu kiganiro twige guteka bashaka ubanze widondore abariko baradukurikirana kugira ngo baze kumenya mbega uno musi tugiye kwizwa guteka nani. Ego mba ku mazina nitwa y'abavyeyi nitwa Ntiruva kure Jerome ariko umwuga wanyise Jerome Joe Chief Cook so ndo murundi nsanzwe nkora akazi kanje kamisi yose cuisine mu bibanza bitandukanye mu manza zitandukanye hamwe no kubikora ndanavyigisha hamwe no kuvyigisha ndafise meziri mu Kamenge kuri 11 nise Jerome Joe Chief Cook fast food delivery bisigura ndakora ma livraison y'ibintu hariya na hariya mu vyo dukora harimo na ma service traiteur ego kabisa tukiri ngaho nyene harabaza kubona nambaye guce ego umwambaro wanyambise wowo ni wabashinwa abantu bakubonye baca bavuga ati ashino munsi Roy TV yose yabaye abakuzinye bose kantu nakubwenge musaza urabona rabudufunga hano turi kagakuzi bakitagura mbona table de cuisine ego abatakazi rero novuga ko hari abashi badatahura bazi yuko yugiye kwishuri hari umwambaro wabayitwa uniform yo kwishuri mbega uyu mwambaro mu muga wo guteka bawita gute usobanuye iki bo uno mwambaro mu muga wo guteka ico usobanuye kwanza nuko umuntu wese abonye uwambaye acabona directement uriwe deke y'umuntu yambaye ishemize nkiyi akambara ishapo nkiyi directement abantu baca balokariza bakamenya ati ubu ni naka rero ico uvuze ni muri aka kazi kacu ni juste gukora ikintu usa nico kintu kubera ari abantu benshi bashobora gukora ikintu mu gihe urumva woteka utambaye no mwambaro cyo gaservir ifungu utambaye no mwambaro abantu barashobora kuvuga ati ujya na hateka vraiment mugabo ibintu hateka vyiwiwe ntarabishiramo nyene professionalisme ego ico bivuze rero nuko directement ndavyambaye umuntu acamenya uwo ndiwe ego kuvuga no mwambaro werekana uwuriwe naho uca mwibarabara novuga umuntu arabona ati uya muntu asanzwe akora iki uno musi rero twageze mu gikoni Lloyd TV bakunze ba Lloyd TV nabwiye ati uno mwaka byo kuzanira byinshi bigiye bitandukanye urabona neza ko uno mwanya tuvugana twamaze gushika mu gikoni gashaka kwanza akubaza
dutegura iki muri kano kanya? Muri kano kanya mu gikoni dufise ibintu byinshi bitandukanye, mugabo munyemerere dutegure Rolex simple. Ego. Rolex simple abatayizi bisiguriye. Tuvuze Rolex simple ni kintu umuntu afungura kandi kiryoshe, just turafata ico twita crepe yayo, ama tukashirako chips mayai iri donc tuyivanga na chips mayai iri bien condimenté niko tuvyita, hama indani tugaca dushiramwo isalade iri mixed neza. Ego hari ibintu biko uravuga, hari abantu baduhagaze ngaha bakabona hari amafrigo, hariho ibintu by'ubu etagere, hariho inzimbabura z'ikizungu, agace baza ati mbega ndi muhira, iyo Rolex ndashaka kuyitegura nanje nkayifungura ari muhira. Mbo ubizi nivyo warakurikiye formation waraje tukabikwigisha, urashobora kuyitegura neza ukuri kwame kandi ukaryoherwa nk'izo ufise cyane. Ata frigo ufise uteza ko ufise imbabura. Oya mvuga apana imbabura, none imbabura bo yari yose nubwo biyamakara, nubwo yobizi dukoresha z'amagaze canke izindi z'ama electric, zose urashobora kuzikoresha. Ego bakuzi ba TV dibaza wavyumvise, ndashaka udukurikirane neza ikiganiro cyitwa twigiye guteka. Hari abantu bateka ibintu ugasanga umusenyi gusa kubera iki wabyize nta wabibonye, ariko uno munsi ndi kumwe n'umutetsi mwiza bamitwa Jerome. Hari akana carenza ko ngo Chief Cook. Ako kantu regase ako kantu gasigura murongozi mu vyo gukinjika, voilà, donc mu chef mu bintu vya cuisine. Ego ako kantu rero, ako kantu mwabagabo tukiri ngaho nyene rero ashaka kuma micro gato kugira ngo dutangure kugitegura, ariko tukomeze tuyaga gato yambega uno mugabo utanguye ryari? Uno mugabo utanguye inyuma yo guheza ishure, kora n'igihe hotellerie tourisme. Rero maze guheza ishure nace ntangura rero gukora officiel, niho nace ntangura kuza ndakorera abantu mu mahoteli atandukanye, mu bubare butandukanye, mu ma restaurant atandukanye, petit à petit gushika no munsi. Donc mfise maison yanje yitwa Jerome Fast Food Delivery. Ego reka ndamwite umuntu yiteje imbere, ariko ndashaka tuganire kwanza uri kurakora. Reka ndamwite umuntu yiteje imbere, urumva neza yuko akora ivyo yigiye. Hari abantu benshi babona umuntu akora ibintu ati mbega wabikuye he? Urumva neza yuko yaciye ku ntebe y'ishuri arabyiga, araminuza. Uno musi rero akaba afise novuga ahabarizwa nkawe nyene, urumva yuko oniterambere n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aravuga ati twihangira imirimo dukore umufuko wose uronka ikiwujamo. Ni rero byibona neza yuko rero ivyo yigiye ari byo ari karakora. Hari abantu benshi muja kwiga ugasanga yize guteka, ariko yegeje gacu musanga hari karubaka n'umuyede. Dukora ivyo twigiye nikano cyitwa atwigiye guteka. Sasa handabona ndashaka ko uzurabwira utuntu uri kuragira kugira ngo bazi nkutwo tuntu kase hari abantu batadutwaye. Mbo hameje gukora ico meje katanu zenya ikaroti ndayikase kupire bita kupire ya Julien, cenda imeranja n'udutunguru na magi hamwe na l'huile d'olive hamwe na mayonnaise. Donc hankoze salade mixte iri très simple. Urumva salade yanje niyo nza gushira muri ya Rolex simple nababwira. Rero maze gweza kora salade cande pote salade nga igisigaye mba fisa ama crepe yanje mba nateguye mba ama crepe nk'abantu batumva ama crepe tuvuze ama crepe ishaka kumera nk'icapati, mugabo ni capati tukoramwe ama Rolex nka zindi bamenyereye abantu, hari ukundi kuntu tuzihingura. Donc nizo dukoramwe ama Rolex. Urumva mba ndayifisa hano quelque part. Ikiba gisigaye ni gukaranga ya omelette yanje, ya omelette yanje nkaca ndayishiramwo ama chips, nkaca ndayikondimenta neza kugira ize kuza imeze neza, atari ya omelette abantu bamenyereye. Rero mu gukaranga omelette mba fise bore yanje meneramwe amagi, canora amagi yanje nkaca donc ndayamenera muri ya bowl comme d'habitude. Ngabona neza yuko ucumena amagi canda yafueta, donc ugira bavyita gufueta. Hari abandi baca bitwa ngo ni gukoroga. Urumva neza yuko rero byose bisaba yuko ububizi. Benshi muri mwebwe uzawumva ngo koroga ry'amagi, ngo mena ry'amagi uciye koroga, ariko urumva yuko muri terme zo guteka neza na neza mu gikoni nk'umuntu yabyigiye bavyita gufueta. Hanyuma mbo bamurete wanje ugira uryohe ari ibirungo nshiramwo. Ibirungo bavyita bayita kiri powder, kiri powder. Ndashira mu murete wanje ugira bamurete wanje uze kugira akanovera imbere yuko ndawukaranga. Hari n'abantu usanga ngo kugira ngo umurete ugwire ugasanga yashizemo ubufu.
ujya bufu bw'umumbati ngo nibwo butuma ngo umuretse ngo kira muntu uvyimba abafite experience yiwe gusa ndibaza ko bijya bitari professionnel nka twebwe nk'aba abantu b'abahinga ndibaza bijya ntiba biri professionnel hama maze guheza ko basigaye ko ngira ico bita blondir kuko cafata ko blondisa donc ni gufata umurete wanje nkawukora nk'umurete niyo mpamvu canja kumbabura kuri cuisiniere yanje kugira donc ndabitegure urumva mbafise ngaha cuisiniere chanda ya samba afise kibiriti kiri professionnel chatsa iyi cuisiniere yanje chanda ya rero turubeya chashira kipano shira ko ipano donc nkarangiramwo ya chips mayayi yanje rero cafata ama chips mbafise ama chips ari mise en place naca sasa muri ya pano yanje maze kesa muri ya pano yanje cashiramo utuvuta muri ya ma chips kugira ya chips yanje nze kwikaranga bien kurumva candindira ko ipano ishuha kugira ngo wa murete wanje nawo karanga ntuze gufata ku pano ucurekura kandi uze kunyaruka gusha urumva parava mbaragiza ama mise en place donc salade biri ngaho na nigirira ifuete riba riri ngaho urumva candindira gusa ko ipano yanje ishuha imaze gushuha nkaca nshiramwo ya umurete yanje kugirishe imaze gusha rero cangenda rero ndabipangatiranya kugira nababwiye ati dutanguza crepe hama tugaca dukurikiza chips mayayi tugaca dukurikiza rero ya salade tugaca tuzingiramwo voilà nuko hari abantu bakunze gukoresha wavuze ati ngo si capati mwari mumenyereye ariko hari abantu bakora Rolex ugasanga bakoresheje kijya capati kijya nyene tumenyereye mboje novuga yuko nubuhinga novuga ati buke kuko umuntu ashobora kumva Rolex ayiravye ku maso akabona umenga n'ijya capati kandi atariyo novuga yuko nubuhinga kuko ikintu cyose bivuye n'ikintu umuntu aba ari karakora kirafise experience yacu kirafise ibintu bagikoramwo kugira kigende neza so namba hari abakoresha capati bumve ko Jerome adakoresha ijya capati abantu basanzwe bamenyereye voilà James crepe nyene nkora yayo mfite capati yayo nkora abari ya Rolex ego bitandukanye na ziya zindi zisa bitandukanye abari nini ibivyimvye hari ukuntu ibinaremereye ego umuntu arekana bivanye n'ibirungo washizemwo ya pano yanje yashushere nshiramwo ya monete yanje bakunzi ba Roy TV mukurikirane neza niyo mpamvu navuze ati reka ndamuronde kugira ngo hari abantu benshi bateka ibyo batazi ugasanga bariko baragira ngo babizigije mbega kuzigiza ibintu naho bivana nuko atavyuzi canke biba bimeze mbo uroshora ko ubizi meho ukaba wasamaye canke ukaba utaraba professionnel kuko je maze kuba professionnel ndamenya ati ino molete ndayisize mu pano mu masegonda ya canke mu minoti niyi izo hageze ko ndayihindukiza umva urafise n'umwanya ubwatsi ikintu urumva umaze kuba professionnel mu gikoni ivyo haragira yaho ubimenya uvuga ati iki kintu kimara umwanya ungana guca kumbabura niwo kimara kuziga mbega ukija kwishuri warumva neza kuzogera hugeze no munsi mbo nkija kwishure umuntu wese yamafisi indoto agerako abo nkija kwishuri indoto nari ifise sindayigerako ego ufise indoto umeze gute ifise indoto kugira restaurant ya mbere iri VIP mu Burundi nziza ikora ibintu vyiza biryoshe iyo nayo sindashika ko mugabo kandi sikera ego uravye hugeze no munsi no ku ndoto za office ubona bizogutwara igihe kingana gute kugira ngo dream zawe uzobe wazigeze ku buryo umuntu wese nahazo avuye mu mahanga mu myaka 2 dream yanje nzobona yigeze rero hari abandi batazi guhindukiza umurete uzobona bashira kwa masahani agaca shira kwisi Jerome Joe Chief Cook arasimbagiza like this niko duhindukiza umurete bakoze ba Roy TV hari abantu bacasha bagasahani agaca kebwe ntidushira ki ivyo urumva usanga tumaze kugira ama experience rero mpindukije canshira ko ya crepe yanje murayibona nisa n'izindi crepe ni bimwe nababwira yuko iri très différent n'andi ma crepe candashira ko hejuru kugira ifata kariro gatoya mbere nk'ishuha gatoya wa murete wanje usha crepe umva yo ntago yeci capati ego si capati ni crepe bayita crepe do Rolex hari haha uzaho mukaza wumva ngo capati ngo ntizirahasha ngo rindira ngo mbona babwiye ati kira muntu bivana na professionalisme yiwe kuko jewe mfise professionalisme yanje ngene nkora yanje nundi abafise professionalisme yiwe mugabo gukoresha capati sanzwe sinibaza yuko ari professionalisme ijya ego bon par après maze ugira uko abasigaye ko nshiramo ya salade yanje mwe wategura yego imwe nategura nkaca ndayishiramwo ndayisizemwo
ca nzingazinga ya crepe na ya chips mayayi na ya salade maze kuzingazinga ikimera akantu ku muzingi rero mu client sindayimuserva nkuko cafata papier ico twita papier aluminium hari abacabaza ngo ni shashi oya hanuze iyo papier mbega nayo imaze iki then ikoze gute imaze iki iyi papier ni kugira umuntu ariko arafungura aronka ico afatako ntacafure ku kuboko donc Rolex urayirya du début à la fin udasavye amazi yo karaba udasavye ikintu wihanaguza nico ikora kuko imeze uko umuntu mu kwimuha ushumuserva kunyene we azarafata ngaha ajya ashikiriye hari papier aluminium acaza aratonora gato gushika naho ihera ego yes bakunzi ba TV uraneza yuko rero tumaze gutegura Rolex uraneza yuko uburyo yabikozemo buri professionnel hari abantu nkuko yavuze ati bo mu gusimbagiza umurete aca afata isana agashira hejuru agaca hindukiza agashasubiza kurona neza we ko yasimbagije hajya utabyize umurete uguye hasi dusanga umukiriya mfatira mikro gatoya umukiriya gacumuye ibintu biri ku musenyi sasa rero ndashaka ya Rolex tuyige ego tuyifungura bita kuyifungura ego kugira ngo twumve ibintu bimeze gute kabisa bakunzi ba TV murabona neza yuko rero twamaze kwitegura yayiteguye yakweretse kuva ku ntango uko itegurwa kugeza uno mwanya ayamaze kuyironka ariko rero cyatuyifungura ego kwiremereye man ya Rolex yanje nuko ibi peza ibi gupeza bisigura ibipima ibiremereye kubera ibintu biba birimo bakunze ba TV tugitangure kuyifungura rero kugira ngo tuvuge ibyo twariye tuzi neza twiri ngaho nyene ndashaka kwanza ubanze utange adresse bega nk'umuntu yifuza ko commande ari muhira ari mu rugo bimeze gute ho bigenda gute ku bantu bifuza amakomande bari mu rugo turagira ico twita livraison mu congereza bacita delivery turayibasanza aho muba muherereye mu gisagara ca Bujumbura n'importe aho buri mu gisagara ca Bujumbura umwanya wari wo wose guhera saa moya z'igitondo gushika minuit z'ijoro tuba turiko turakora services za Jérôme Joe Fast Food ziba ziriko zirakora mugabo tubateguza vuba turatangura gukora 24 heures sur 24 heures vuba cyane turaca vyitegurira neza livrezo ziragushikira umwanya wari wose udashoboye gushika mu kibanza urashobora kudutelefona ukatubwira ikibanza urimwo tukabigusanza muhira vyoroshe kandi ku mwanya mwiza turakora ama livraison ya ma Rolex dufise menu iri kw'ibintu byinshi ama shawarma ama hot dog inkoko tutibagiye n'amagato d'anniversaire ko tuyakora ivyo byose turashobora kubiguhingurira utaje kubitora kibanza tukabigusanza mu kibanza uburimwo turakora ico twita ama service traiteur bijya vyo guteka mu manza zigiye zitandukanye tukaza mu rubanza rwawe gusa tukuzanira ivyo kurya ata stress wagize kuja gusuma ata stress wagize guteka canke yo gucafuza muhiri wawe twe tukabikorera ku kazi tugaca tubitekera neza tukabikuzanira muri salle ahabera urubanza si kubikora gusa no kuvyigisha ibi byose turavyigisha kushaka kuvyiga wese turamuhaye karibu nkorera mu Kamenge ni kuri terminus kuri 11 juste haruguru y'ikaburimbo deuxième parcelle à main gauche uhageze ucibona n'ama boulangerie uhageze ku ma boulangerie ucibona banderole yanditse ko Jérôme Fast Food Delivery iriko n'igicapo c'ibintu byinshi dukora ni nimero za telefone ziba ziriko ego hari abantu bacabaza ati mbega ku giciro ca Rolex uyimushiriye muhira hiyongera kwangahe biba bimeze gute nababwiye ko service zanje ni nziza zirapide ziri ku mwanya kandi zimeze neza hiyongera ko gusa déplacement n'importe aho uburi ego hiyongera ko déplacement uba hafi ni hafi nyene uba kure ni kure nyene kandi ntibivuna voilà ego boro kwigoshe gose hama ndavuga ego wabuze ngo kwigisha ego mbega uwifuza kwiga nawe bigenda gute mbo uwifuza kwiga haraba discussion hagati yacu nawe haraba discussion hagati yacu nawe araza tukadiskita bivanye n'ibintu nabasha kwiga kwizina iragutse guys kwizina ni ndende ivyo byose nababwiye ko dukora kuko tuvuze service traiteur iri different na fast food tuvuze ama recette ya fast food cyo kimwe na muri service traiteur tuvuze ama service muri ama cuisine muri service traiteur cyo kimwe niyo muri pâtisserie rero umwe wese
bitewe n'icyo ashatse kwiga araza tukavugana tugaca tumuha igiciro hama tugaca twiga kandi tubibutse ko twiga kuri disponibility y'umuntu kuri abantu usanga bafite ubundi buzi bavuga ati twe turonka umwanya iminsi y'inijoro umwanya w'intuyo turabigisha vraiment ku mwanya wanyu muraza tukavugana gusa tugaca twiga Jerome hamaze imyaka ingahe utanga ko Olivier ko wavuze ati nagiye ku ishuri ndavyigira ndateka mu mahoteli akomeye haheze imyaka ingana gute canke igihe kingana gute utangiye gukora mu kibanza ciwawe personnel mu kibanza canje personnel nta myaka irahera maze amezi 4 ndiko ndakora mu kibanza ciwanje professionnel kuko nari nsanzwe nkorera abantu hirya no hino mugabo nyuma yo gukora abantu navuze ati kabe gato kabe gwanje ego kabe gato man iboro Ahundi baro TV ibibori kugwa ngahe mbe yorores kugwa ngahe 5000 gusa wala ira ya 5000 yonyene iboro Rolex ndibaza aho kungene bayitegura kungene uyitangura no kungene uyimara iraryoshe cyane Jerome nabwo ko watwigorera duha umwanya ariko reka ndagushimire cyane ubwo twaje mu mwanya w'akazi ariko ndashaka gushimira cyane wegerageje uraduha umwanya akanyabo kanyuma ubwira abantu bifuza kumenya guteka cyangwa se babantu bateka ibintu batazi abantu bifuza kumenya guteka kaze turavyigisha ni Jerome Joel nkuko nababwiye ndi umurundi sanzwe nkora ibikorwa hanyene ku butaka bw'u Burundi Bujumbura mu Kamenge u11 niyo sanzwe nkorera ku bashaka biga karibu ku bafise imanza mukeneye abantu babatekera karibu ku bantu bava hanze baba diaspora bakeneye abantu babakira mu maison de passage turabikora abafise anniversaire babakeneye gukoresha amakeke amagato meza mukeneye ama service ari complet turazana amapizza mu anniversaire bashe ama Rolex turayakora tukayabazanira mu anniversaire ibintu ivyo kurya byose mukeneye turabitegura amajus meza akanye neza aryoshe turayakora ku bantu bose bayakeneye mu manza ubu birahara abantu ntibakenwa amafana mu manza baraduhamagara tukabakorera amajus abakwiye mu manza ugasanga ruratagase buri mu dukombe tw'amajus rero mwitura ama service yacu kuba dukeneye barashobora kudusanga kuri Facebook YouTube Instagram ni Jerome Joel Chief Cook muca mutubona muca mubona ibikorwa vyacu dukora ku munsi twamatubishirako ku bwanyu rero mubandanye kudushigikira kwanyu niryo terambere ryacu murakoze cyane merci beaucoup merci ayes bakuzi ba TV reka ndagushimire cyane nkumako bitanguye no kuniga kubera uburyohe bwabyo je wari kurumva kuri micro omwana imizi radio ni caganiro twiga guteka tayiganiro kwigisha uko ushobora guteka kugira ngo uteke ibintu uzi kandi bifise akanovera reka nabwati we love you so much twari kumwe na Jerome umutetsi mwiza twari mu gikonja bwati kuri kamera wari kumwe na Elfred Carf niyo yatumye image uyibona imeze neza cyane niyo yatumye sound uyumva imeze neza cyane ni muri caganiro twige guteka kuri Loy TV kanirire pizza we love you so much thanks so much